Iva ndamuzi. Mbega ujya mukecuru no mu divorce. Ya numu. Ni gisubira muhira. Ujya ni toto 20 batari. Ikintu kirusha imyaka mama yambyaye ujya ni toto 20. Uramaze kumubona? Sinamubonye mbwa amafoto arerekana ko ari umukecuru ko ari umuhumuri. None ndabaza. Ni mu makoze ibiganiro keshi no mu divorce. Ni gicambyaro. Ni giki? Canke ni bya bikobwa biba byarabaye ingube bimwe bya binenye biba byarahotoreye muhira bimwe biba byaranaze inzara byaranaze bya bizaka ni cya kintu nyene cya kigomba kuyipfira isi rimwe iragera kuvyayo iriko iragera kuvyayo nuca dusenga cha gusenga ugasaba Imana mana ndabona ibintu bigeze habi urandinda. Koresha umutima basi w'urukundo hezagira urukundo rwa Ivan ujya mu hezagire y'amikosi mpezagira amashetani sabira umugisha amashetani nibagende kwa satani abasabire iyo migisha. None Ivan mu buzima bwari bwaranse byaramunyaye akavuga ati birangiye ndose ngira ndongogwe na mama yari guca bigira ibanga aca yipowera ni kwisi meze kandi twumvikane guci chaza kumena umutwe sinayifise mood yo kuvuga cyane turashobora guhagarikira hanyine kwera ndiko ndakubaza ivyayi cyane ushobora kumumbaza ibyo bintu by'amashitani tora cyenda rumerenze tora ndarumena sare bwigere mbonesha vuga chevale ariko biboneka nkuko mengo bamuza mu ibyo bintu by'amashitani no big brother kiganiro kiraheze nguswe no kumbaza n'ikintu kimwe cyanda rumena bamwe mu murashigikira abantu barimo barica abajene babura kukubaha intege bakore baje mu burimye n'ubworozi bakore ikintu biteze imbere mushigikire imihimbi iri kurarongorwa na banyina ubikine ngo n'abapfumbi imbere bakuzi wa Yaga Tech TV muremeze fresh nizere ko mumeze neza kumande zose zisi as you see as you know. My name is Alvin Gucci, Janjalao, sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura. Narababwiye iyo nishikiye kuri tere mbashimye kwataka mbanje muri systeme yo kwataka nk'umudasinzira mbanzi ku mwanya kugira mbaye exclusive nyinshi zitandukanye. Bakuzi ba Yaga Tech TV hano mutubona turi Bujumbura huko nama nabibabwiye ko akayaga kibujumbura kaba kameze fresh ngo ndi mubiki ndi kumutanga maze iminsi ndondera cheval meruka ndamukoresha iganiro acana ba apotre bande acarabura acarakwepa ariko uyu munsi nagerageje kumurondera naho nyene yinyegeje arahunga arakwepesha ariko nk'umudasinzira na simye kwishigira bwira ndabe ko no muzana hari umuntu yamaye amakuru yuko ari ahantu kuri salo iri kumutanga OG mengo nahanyene gakaka ako sasa kandi nde gufona ndabe ko aza kunkwepa kibamaye amakuru yuko bana ari ahantu akunda kuza ko amukora zijya dread ziwe ngo kuri salo bita kwa pasi kumutanga naje nk'umudasinzira mbandi ku mwanya kambanze ndamukuremwe urusaku ojire ko mujama tumutelefone ora ko nawo mazi imisi umurondera ukamubura tumva uko asubira kudukwepa bana sasa kaka wewe mazi imisi ndakurondera oya none gashaka kuva dukoranye kijya kiganiro cha profete ko waciye ubura uranyika none ugomba ngume mu maguri wawe mbaye umuhererezi wa nyoko aho ushaka ngume mu maso yawe oya sasa jara kadiri nashaka tuvugana wowe uri hehe none kadiri kamahera ni kumutanga raporo hamwe n'icyo ko wa mu brother pass uri hehe ahandi wacha ko wamuzi baba bagira madrede kwisa kwa pasi pasi wapo wale kandaye ko mukanya no wana gushikira nakadiri papa gakazi
none tona ku kazi none Poa poa. nkunda iby'uburyo Poa poa. Bakunzi ba Yaga Tech TV urumva ko batigeze batubesha. Umuntu yamaye amakuru ko ari kwa pasi ngahariye. Nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive. Sheva. Uri siri kuri kwa pasi kwe? kubera Oya, kubera nyene ko wari umaze iminsi unkwepa. none umenga ni deni ndakufitiye nayo urapfu umenga uri muri accelerate cyane deni ndakufitiye Safi. Bakunzi ba Yaga Tech TV nkuko mubibona nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive nyinshi zitandukanye. Twageze kwa pasi. Jewe ndi umuntu mba nkeneye yuko ikintu cyose kiba kiri ku muco. Kagaga oji. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV mwabonye ngoja braza. Sorry grand frère. Sorry grand frère. Indira gato grand frère. Umviriza basi. Baza unyumviriza. Sinda vyanse ariko baza kwanza unyumviriza. Mikro ni sawa. Kamera. Mugare kamera. Kaka, umviriza basi kumvikane. Jewe basi naenda gusabye. Wana nkuja mukira none okay. Urama amafaranga ari kuma none. Oya ni bon. Sawa ariko media n'ahantu na hamwe itare kuri we grand frère. Mufise office mari kumutumira kazi hariya jewe gana mu bantu mukiriya ugana mu bantu wakeshe vale ni bon. None uriya mukobwa nawe. None nkuba no ujya mukobwa none oji wamufasha ma. Oya nabanza hagarike kwanza. Oya narimo kaka. Cheval meze gutega big brother. Cheval ndawusabye wase. Meze gutega big brother. Sawa reka n'amafaranga yiwe tuyahebe. Mugenda gukorera hariya umukiriya ntimuhohote. Brother vipi? Safi. Uko poa? Poa kabisa. Kaka nta mahirwe namwe dushobora kuguha kuko muduteye tutiteguye. Uri kuravyumva muduteye tutiteguye. Chevale mwari gusohoka hanze mugakorera hanze nyene tu. Ni kuvuga ibi bintu nivyo ku masocial media birasohoka. Ndavyumva ariko uyu uyakorana n'ama media menshi kuza kumurondera mbafisa amakuru menshi atandukanye bro. Unya nakazi kiwe nawe nakazi ka uriya nawe uriya mukiriya ntibikire. Oya uyu ni cameraman ntabwo aza kumushiramwe ama image. Ni makanyereke nyamuriya mukobwa yake. Oya ujye mukobwa umudada naza kuba arimo. Ani makambere. Bakunzi ba Yaga Tech TV turi kwa pasi kumutanga aho araza kukwereka big brother araza kukwereka nta kimwe araza kukwereka nurabe basi raba basi umwereke ko umudada ntarimwo naho tuko turafata pasi reka nakwereke yo oya umudada ntashobora kuba ari meze neza none kabasa no espace basi sawa na no espace sawa nageze kwanza nishire kwanza gashire nga telefone umva nkuba hari umuntu atabashaka no kuboneka kwizo YouTube zanyu ubya wewe uri mu kazi nimbo nanje ndi mu kazi nimbo hagiye uhagarara hagiye kavuga ati ndashobora kwinjira umuntu ari ndani byari koroha mugabo yanyeretse ko mucinjira image y'uno mukobwa itagiyemo wo mwarondera mwamubonye mashaka gukora muganda basabe kabisa ariko hano hantu ndafisa amakuru menshi atandukanye ngaha kwa pasi yuko haza n'abastar batandukanye benshi ko atahandi hantu batonda atari ngaha bajugira mubahe ama service atandukanye ngahi wana akantu ufise big brother eko tumugumukurura abastar batandukanye idemu zose zo kumutanga za wapi zose zishikira nga brother ni dawa sio dawa ni Mungu tu hamkindi nye ni sawa y'abarastams ona Chevale guhera umunsi wa mbere graduate ano kubwira ngo abastar bangana nkoko maze gukora nkorera amadred harimo barinoji harimo double J harimo kiriko akiri harimo Alvin Smith nawe yagiye muri Kayombo zujya namusanga no muhira mu gaseke burya no mu bro wanje ndamwemera ujya ni ndakubwira mu bastar bose maze gukorera abantu bampa mahera naje nkavuga turahuye wa mbere Chevale wa kabiri Alvin Smith abo nabantu kabisa yo ndabakoreye uwo munsi ndahamagara abagabo nabwo ati idawa rero ikora nkuko babivuga agenda senga kwezi agenda senga ibintu by'idawa mu gatondo no gusenga hamukaja mu kazi kabisa asante sana big brother reka ndawe ko noronka umwanya nkamuvugisha Chevale kuko big brother mpamvu vipi beguci uratinda ko ari ikintu kimwe kujya umuntu atifuza kubona imbabura yiwe yazimye niko utokwifuriza no kubona yabandi yazimye wewe winjire ngaha wewe mbariye ko ari amadiru girume uravyumva kandi urazi tumaze gukorana ibiganiro byinshi none wambariye ati wari umaze imisi umwepa none gukwepa none je nkora akazi ko kuma media cenge kijya kiganiro cha pote cyatumye winyegeza ucu none inyegeza iki je wo mperanye ninde
jewe ko nagutelefona ukanga no kunyita kubushimye kunyita rega kukwitaba n'uburenganzira bwe wanje we nta yandi madiri dusanzwe dukoranira turonderana twomwe ari ibiganiro dukora nta bundi buzije nawo dukoranira Gaza kugumukora imishatsi ya Chevali uzifata mu je birangyohera cyane kubera n'umukiriya wanje gose kandi araduhemba bihagije bikwiye kabisa araduha imishahara myinshi none nako ndiko ndamukora mu mutwe kugira ngo nk'ubufo bw'uno munsi Big brother ku ruhande rwawe kuburi kuramu inzara izo boro kumengo ndazimenyereye kuba dada canke Chevali mugize umudada none je sinzi umengo sekuniga abantu bose kabisa wewe bagukatira inzara nawe canke ntazukati izo system je batora basi micro mayo mahigwe basi turayoko twoyaga arafisa amara gukatisha inzara ibi bintu vraiment je ndavyishimiye kwiki je yo mpamagara nizukambya twoma dukora iganiro twakora ikiganiro atakibazo nakiki ariko Chevali ugabo bigize umumesha ariko Chevali umenye yuko ufise ama message yanje menshi none ndayafise rega mwebwe tishura message za mwebwe nta mushahara wanyu mu mpemba ndashobora kuba ndi mu vyanje vyunguka sishobora guca mpebe vyanje ngo nje gukora ibiganiro namwebwe imbabura yo nzi ni azima nzozi wawe ngo yatse ariko kubera iki inyuma yo gukora ikiganiro cha Apotre aribwo waciye utangura kubura none mushaka namire kuri aya ma micro yanyu bugingo atari yonja bakuzi ba Yaga Tech TV fisa makuru menshi atandukanye niyo mpamvu mubona yuko uyu mujama amazi misi ankwepa ariko imbere yuko twinjira kuri ayo makuru nsanzwe mfise nkeneye kumenya Chevali hano hantu kwa Pasi kumutanga tugusanzeho hano kwiriki kino kibanza no kubera ashoboye no mugenzi wanje mbwa sindamushorera kubera ari umugenzi no kubera ashoboye niwo muntu wa mbere agira Madrid neza nga mu gihugu cy'u Burundi kabisa niwo wa mbere hama twaba dufise na Musafi arahugira massage akagukatira inzara neza kubera hari gihe inzara zinjira mu nyama kandi ikindi cya kabiri umaze kuronka amahera irifo ko utanga ubuzi no kubandi nongaje no bantu nkunza ama miliyoni hari nayo ntazi cenza kunama nici inzara irifo ko nawe nteze imbere umugenzi nawe nkabwira nci inzara nimba ariyo 100,000 nawe uryohewe nawe umenye ko nateye imbere ngo tugicinjira ngaha Pasi yabaye nk'udufata nabi ukuntu kudusora bitubirefu ngo uyu mudada ngo ari ngari mu mufata image ubwo si wewe wanse yuko tumushiramwo image ziwe muri kamera zacu umva we gucinda kubarira so mwa mwazananye gaga none ni kubera ari Pasi nka jewe nteye nkuko mu kazi kanje namenyo no hurungura ayareka namenyo no hurungura jewe mundi mu kazi sinkunda kwasama ibintu byo kuyayata nimba muba cyanda kuvutura namenyo nka korora uyu mukobwa wanse ko twerekana reka vyo mukobwa gutwaye kinone so mwa mwaje mwazananye nga none tuzananeho ni satani nzoba naje nikore mu ex wa satani wama wavuze ariko ukaba washimye kuzanana nawe muri sala siwe bagukora imishatsi nawe bamukora imishatsi siwe kabisa wona umwubahwa uravuga make amakuru ni menshi cyane abaguzi ba Yaga Tech TV impamvu nje kurondera Chevali sinashimye kumurondera ngo neza ngo twicare dukore ikiganiro nka kujya twama tubikora ariko uyu munsi fisa makuru adasanzwe dusubira inyuma kuri MC Iva burya MC Iva na Chevali bafitaniye ubuhe bucuti kugeza yaho ama video ya Iva yagiye habona ariko Chevali ashima kwicecekera nkukumengo bijya ntavyo yabonye ariko ibindi bisanga arabataka akabavuga amajambo menshi atandukanye ariko kuri MC Iva nta nakimwe nta nubwo yigeze ebana korora n'iryosozi ngo tubone yuko vyanamubabaje dukeneye kumenya MC Iva kuri Chevali ni giki ariko ubusanzwe umuziga Chevali sha mwana wa mama sha ndabona mana urankiza iki gikombe kindengana ko ndabibona ndabona umenga harimo imitego myinshi Iva ndamuzi ibisanga vyamushikiye video yiwe yagiye ahabona nitwigeze tubona ugize icyo uvuze ngo bivanye no kungere twama tukubona mu bandi batandukanye uriko uratanga commentaire nyinshi unabafaka bidasanzwe sana ariko kuri Iva waricecekeye ijya video hoho nayo wabonye
jewe namye nanka cyane abantu tukorana ibiganiro bambaza ibintu vy'ujya mu jama ariko ko bibaye reka basi ndabivuge ko nundi munsi ntagire izindi mbwa zizoza zindondera zimbaza ibintu vy'ibihimbiri vy'ibirofarofa nkabiki jewe ujya mu jama arazigiye kitari gito genda munsi ujya mu jama yahora nshako ku kazi agiye ahantu inyuma ahantu ku kigo nimba ari Facebook Amade Burundi nimba ari ivyo aho hantu hariho ahantu hari biho y'abantu si biho nyene hoba hari ahantu abapede bahora bahurira bagiye gutora imiti ukurumva je ujya mu jama yama nshako muga nkabona nabandi bafira bune muri babandi nyene bavumwe baciaho muri ico kibanza uri kurumva ujya mu jama rero je ndamuzi nk'umupede nawe muri ico kibanza gashevare wewe ni nyuma yo kukazi hajya ku mashugura habona utarashika kuri panoramique hari ahantu hamwe hatonda abapede nimba baba bagiye gutora imiti nimba baba bagiye gutora imfashanyo sinzi kuko bace hajya ndababona umujama namumenyeye kuba ndamubona hajya bihigira kabiri naco nuko tugeze gushutinga ahantu ndamubonamo nawe ari mu bantu bariko barashutinga amafilme ego ndamubonamo gusa kuko namaze kumenya ko ari umupede nta bindi bintu twavugaye kuko jewe disase nike nayo makoshi niyo mikoshi nayo Jadi sasa nike nabo. Cyo bituma naho uri mumbaza ivyo ujya mu shenze ivyo ujya muhimbiri mba numva ndiko ndaribwa ari. Ariko nta na kimwe washimye gushikiriza. Igituma ntabivuze nuko bajya uri kurabavuga umenga uri kurabaha power. Kuko ibintu byo nyene bakora barabikora no kugira bavuga kugira baba abastari bamenyeka. Kandi ibintu baba bariko barakora ubona ko ari ibintu by'ububwa by'umuvumo by'iki. Ubugenzi bwanyu Jesse nigeze mbo mugenzi naiva nta n'umusi numwe. None ico gihe mwamenyanye nta bushuti bwakurikiye kugira ngo mukwegane. Jewe ngiranira ubucuti n'abapede. Jewe n'umwe 13. Ifa n'umupede. None namumenye gute? Sinamumenye aho yaje gutora imiti. Azohava yidebruya ngo umuntu yaragiye kwitorera. Wowe nturigera ubona posti ziwe yurindega agenda. Nayo ntaturabona. Aba yarihiwe n'ujya mugore. None amugore wiwe he? Ujya mugore wiwe ujya bahe? Reka shavyo bintu reka. Muri uyu muji hanyegeye amabwa menshi nivyo namanda babwira abasenga musenge. Byamujama n'umufira unini gipede. Oya. Ariko tubona agashatsi yaturiye ubuntu wasiga zayombo aguma yagayaga ku muntu. Hari umuntu w'umugabo aza gusiga iminwa aguma ariko Cheval nubwo ariho amajambo udakeneye kuduha cyangwa kutubwira ubwo bugenzi bwanyu uri kurahisha udashaka kuvuga. Jewe nta bugenzi nigeze ngiranira nanjye mashitani. Mbwira umunsi urumva ngo Cheval namubonanye aha naka. None imicoro yagucorera jewe umunsi twicaranye na Iba aho umunsi umwe nari kumwe n'uyu mu brother Pasi mba ndi kumwe na Page uramubona twari kuri plage acara mu telefone aramubaza uri hehe aca babwira ati turi kuri plage na Cheval twaposhe jewe rero sinamenye umuntu bavuganye nawe kidogo mbona aratuguyemo nyene bya bindi vy'ikiniga byo kwikawusha mugabo ndiko ndasesema ko nta numwanya nahamaze naciye mbwira umu bro ngo tugende muri ntuzeye twaciye tugenda muri anterior mu restaurant niyo twaciye tubasigaho je nta bucuti nigeze ngiranira nawe igituma ibi byose byaba nihorera je ibintu by'abapede sinkunda kubivuga ko namashetani je urumva ndanaribwa wowe bimpanda biturire byose no biturira nkabimara uburemeje ko Iva ari umupede none si umupede none ndabihakanye je ugira mvuga ikintu mba ndagifite ivyemeza yaca ku kazi imisi yose merekredi bagiye gutora imiti inyuma yo ku kazi wacu none ko bwa mbere ivyo utari bwabishikiriza nuko ari umupede nta ivyo abapede sindabivuga nivyo abantu bavumwe n'ibintu byavumwe nyene ngiyo video ya Iva iragiye habona tuvuge ko atayo wigeze ubona video narayibonye narayibonye nico gituma ko ari ibintu vyajya amashitana ajya rijya vumwe simba nshaka kubigaruka ko kenshi video narayibonye none ucumbwira bijya navyo nibiki ubushaka gushika ku gira yereke inkomezi ziwe inkomezi zahe kandi bamwugurura inyuma oya kugira yereke yuko nyene ze murakora ni mu ibintu bihagaze fresh imyuga yanyu mukora ivyo mukora imana ibahezegere muri ivyo nyene kubera ubwa mushaka gucamo ngo muronke ubuzima bworoshe ngo mubaba bisho ngo mubeho uko mushaka inyuma yibi hari igihano c'Imana inyuma yibi hari umuriro udahera ivyo mukora igituma yemeye ujya mukecuru uzarigi
urya mwana w'abandi yariyankiye ko muza muramwita ko ari umukecuru. Mbega ujya mukecuru no mu divorce Urya numu. ni gisubira muhira. Urya ni toto 20 batari. Ikintu kirusha imyaka mama yambyaye ujya ni toto 20. Uramaze kumubona? Sinamubonye muga amafoto arerekana ko ari umukecuru ko ari umuhumuri. None ndabaza ni mu mwakoze ibiganiro keshi no mu divorce ni gicambyaro ni giki. Iyo muko muravuga umuntu irifo ko mutanga amakuru ukavuga ati umusheri wa naka yabyaranye n'abagabo babiri batatu yabyaye abana babiri cyaye batatu canke ni bya bikobwa biba byarabaye ingube bimwe bya bindi nye biba byarahotoreye muhira bimwe biba byaranaze inzara byaranaze bya bizaka ni cya kintu nyene cya kigomba kwipfira. None no muntu nyabaye oya yaratujya mu dada yarakoze n'ama video avuga nti abo bantu baza bambwira ngo je ndi gikecuru babanze bandabe kwanza ukungene umaze gukora video ubushatse bakuvuga. None nitubona abantu n'impumyi umuntu afise minkanyari ngaha umenga ari mutama niba ari jaru ufise chevale kuba sivyo mba mbona kuba wowe tararo mu diaspora izo ndubu zose zagiye ku social media avuga ati wowe urongoye nyoko hari amahirwe arimo haje no gutaramuronka chevale nawe nkene damuronke gute je mfise inguvu nkora je mfise umwuga nkora urandiha ntaco ndawuburana. None nje kukurira abamama ndabashakira nje kuryamana na mama ndamushaka kwi hari imivumo iruti erega umugore angana na nyoko ni nyoko umugabo angana na so niso. Ariko ico gihe wari waranse kubivuga. Je nari naranse kubivuga kuko jewe ijya miryango iri ntabwo ntayihuriye n'imiryango umuryango wiwe n'umuryango je ndimo ntawuhuri. Je ndi mu muryango w'abayoboka mana baje nabo bari mu muryango w'abayoboke ba Satani. No je duhuriye he nabo duhuriye nabo ndimo ndabavuga ko mba ndiko ndabamamariza ubwo bubwa bwabo. Ariko nk'impanuro ha Ive nubwo ntazi yuko mukivugana no tuvuganiye akaba umuntu yandika muri commentaire ati je ndamaze kubona Chevale na Iva bicaye hanaka cenda mu miliyoni pasi oya pasi mwari basavuga yuko mwicaranye weje utubwira ko pasi ico gihe uwo munsi ndakubwiye ko ya telefone mugenzi wiwe urumva hama mugenzi wiwe nawe twari kumwe tuca tugirane tuba capable yo kwicarana naho nyene ntivyarenze iminota 20 nariko ndaribwa umubiri wose niho numva umenga no gihekenya n'amagufa nkayekenya. Video nkazijya wewe Chevale azakira gute iyo bishitse akazibona zija ndazibonye nca mfukama gasenga isi irimo iragera kuvyayo iriko iragera kuvyayo nuca gusenga ugasaba Imana ndabona ibintu bigeze habi urandinda. Koresha umutima basi w'urukundo hezagira urukundo rwa Ivan urya mu mpezagire ry'amikosi mpezagire amashetani jewe sabira umugisha amashetani nibagende kwa Satani abasabire iyo migisha. Wowe uri kuraja ku mamikro uri kuravuga ibintu uvyishimiye uri fier navyo ukamenga n'ibintu bya man umuntu ashobora gukubitwa n'ubuzima handi ngene ugeze ku kanyuma ugashobora kwidebura nk'umuntu mugabo ntucuja kwirata. None imva nimba ubuzima bwari bwaranse byaramunyaye akavuga ati birangiye ndose ngira ndongogwe na mama yari guca bigira ibanga aca yipowera niko isi imeze. Kandi twumvikane gutya caza kumena umutwe sinayifise mood yo kuvuga cyane turashobora guhagarikira hanyine kwera ndiko ndakubaza ivyayi cyane ushobora kumumbaza ivyo bintu by'amashitani tora shenda rumerenze tora ndarumena sare bwigere mbonesha vuga Chevale ariko biboneka nkuko mengo bamuza mu ivyo bintu by'amashitani no big brother kiganiro kiraheze inguswe no kumbaza n'ikintu kimwe cyanda rumena bamwe mu murashigikira abantu barimo barica abajene babura kukubaha intege bakore baje mu burimye n'ubworozi bakora ikintu biteze imbere mushigikire imihimbi iri kurarongorwa na banyina ubikeneye ngo nabapfumbi imbere